Waruka ndagarutse twigishanye. Je birambabaza kubona nk'umuntu ashobora kuronka 500,000 canke 200,000, uwo munsi akaca ahera uwo munsi nyene yaronse yaguyeko, uwo muntu dufate katakaza afise tana hafise akura, akaca yumva yuko yosohokana n'abandi bajama biwe kugira ngo abemeze. 200,000 ugasanga yayakonsomye uwo munsi nyene arayaheze. Baje uno munsi isi tugezemo ibikigenda kuri maxi vitesse. Udashoboye kuba wojera 200,000 même 2 millions ntabwo uzoshobora kujera, kandi abo bantu ugenda kuyasangira nabo uno munsi baricara bakaryoherwa nawe, ariko rero ejo umunsi wagize icuba numwe kwijana uzoronka. So kuba wo kwandika message ubwira nk'umuntu ari nyuma y'igihugu ukamubwira ati mva ikibazo ibyo n'ibisanzwe, ariko birababaza iyo amaze kuyakurungikira ugasanga nta kintu na kimwe y'amafaranga yakojeje ahubwo yasohotsemo. C'est vrai ubuzima buragoye kandi burazimbye aho duherereye mu Burundi, ariko rero muri iki gihe nyine niho dukwiye kwiga gukoresha bwa buryo buke tuba turonse tukabukoresha ibintu by'akamaro. Birababaje si kugeza ubu sinaho n'ingene ushobora gukora ugafata ayo mafaranga ukagenda ukayakonsoma uko nyine ugahereza abagenzi bawe. Nawe twihanure twikebuke, ayo mafaranga nimba uyaronse urashobora kuyakoresha muri twa tundi nyine kandi ukayakoresha umutaha ukinjiza. Tukahamya twige nuvuga gute kutagaya akazi. Abarundi benshi turagaya akazi, twumva yuko ugende gukora mu biro, ugende gukora mu ndi, fata twa dufaranga waronse iyumvira ico wodukoresha. Hariho imitahe isaba amafaranga makeya cane, kandi abo batunzi bose mwirirwa murabona babandi mwirirwa murumva ku mazina basha, abo batunzi bose batanguye ku tuntu dutoya, basha batanguriye kuri twa tuzi nyene mwirirwa muragaya kugira ngo arinde ashika ahageze uno munsi. Rero kwiyumvira ko uzoshika kuri rwa rugezo rwa wa mutunzi uno munsi wirirwa urumva mu Burundi ageze kure, utava mu gitanda, ahubwo ico gitanda ukivamwo ari uko mugenzi wawe aguhamagaye kuja kwicara kwirigara, canke mugenzi wawe aguhamagaye kuja gusohoka kunywa agacupa, baguhamagaye kuja kunywa ikiyeri. Wumva umuntu muhurira kunywa ikiyeri, mwari mukwiye guhura muvuga imigambi. Hama nimba vyaze ja kuri YouTube, nimba utabona ico woherako urondeze, urashobora kubona ico ushobora gukora hako wirigwa uraja muri iryo rigara ata kintu na kimwe rikwinjiriza. Mwikebuke basha, ejo hari ikindi kintu, ejo niho habi.